We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. Imana ishimwe cyane ndabahaye ikaze mwese abakunzi bankunda ijambo ni Karine Bera baranyizigiye ni kwa kabiri wa musi dusangira amajambo y'Imana. Imana ibagirire neza mwebwe mwese mukurikirana zino nyigisho ibahe umugisha. Amajambo dusoma uno munsi ari mu gitabo ca Yohana igice ca 14 ndasoma guhera ku murongo wa 15 gushika kuri 17. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Yesu asezerana kurungika muhemu ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwiza ngo azobane namwe ibihe bidashira. Niwe muhemu w'ukuri w'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana ishimwe cyane gose. Turacariko turavuga kuri ya teme y'agakiza. Turashimye tugize ku iminsi twarabonye agakiza icarico, twarabonye agakiza ingene umuntu akakira. Kuwa kabiri w'indwi iheze twariko turavuga ingene agakiza kaduhindurira amateka, ingene agakiza kaduhindurira identite. Twarabonye ijambo ry'Imana ko bitubwira neza ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ivyakera vyose biba vyapfuye ngo vyose bibaye bishasha. Imana ishimwe cyane. Kandi katubwira yuko abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Iyo wakiriye Yesu Kristo uhinduka umuntu mushasha. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga kandi niko biri. Abantu bashobora guma bakubona ukundi, bakubona kwa kundi, ariko ijambo ry'Imana ryoryo rirabitwemerera yuko tuba twabaye ivyaremwe bishasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uno munsi rero ndacabandanya mvuga ku gakiza, ndacabandanya mvuga kuri ubwo buzima buryoshe cyane gose. Nifuriza umuntu wese akurikirana zino nyigisho. Twasomye ingene Yesu ngaha yariko arasezera abigishwa biwe hari muri rya joro agira fatwe, agira aje kubambwa ku musaraba. Yariko arasangira n'abigishwa biwe rya nyuma, ariko arabasezera, ariko arababwira amajambo meza, ariko arababwira ingene bazogumana nahazoba yagiye ko batazotandukana, bazoguma bari kumwe. Arababwira ngo nimwankunda ngo muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Imana ishimwe cyane. Yesu muri we, kuri we kumukunda ntabwo ari kumuvuga gose, ntabwo ari kugira ijwi ryiza cyane umuririmba, ntabwo ari ivyo. Uko siko kumwereka urukundo. Yesu ngaha yatubwiye ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Mu yandi majambo Yesu kumukunda, proof imwereka ko umukunda no kugendera mu vyagezwe vyiwe. Utagendeye mu vyagezwe vyiwe ntumukunda. Birababaje cyane ariko biraryoshe kubera ivyagezwe vyiwe turabizi. Ni ijambo ry'Imana, no kugendera mu ijambo ry'Imana, no kugenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Ego ndabizi birashika, turabana b'abantu, birashika ukanyerera, birashika ugatsitara. Ivyo birashika kubera turi mu isi. Satani arashaganjije muri iyi si, ntarakugwaho, aracategeka. Ariko uragira effort zawe zose zishoboka kugira ngo wereke Yesu ingene umukunda, ukaba mu vyagezwe vyiwe, ukagendera mu ijambo ryiwe. Imana idushoboze cyane. Ngo nimwankunda ngo muzokwitondera ivyagezwe vyanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwiza ngo azobane namwe ibihe bidashira. Yesu witondeye ivyagezwe vyiwe, umukunze, ugendera muri ubwo buzima bwo kumukunda, araguha gift. Kandi niko natwe tumeze aha mw'isi. Turahamakada abantu dukunda, siko bigenda. Umuntu umukunda uramuha gift. Umukunzi wawe uramunezereza, ukamuha agashimwe, ukamuha akantu kamunezera, ukaguma uriko urabimwereka kubera ko uramukunda. Yesu nawe ngaha yaratubwiye nitwamukunda, nitwabimwereka mu kugendera mu vyagezwe vyiwe, azoduha iyo gift, ariyo mpwemu w'Imana. Uno munsi nashaka kuvuga ko agakiza kaduha amahirwe yo kugira mpwemu w'Imana mu bugingo bwacu. Yavuze ngo nzosaba data ngo abarungikire ngo uwundi mwiza ngo azobana namwe ibihe bidashira.
iyo twagiriye mu vyagezwe vy'Imana, iyo twagiriye mu vyagezwe vya Kristo, aduha umwitsa, araduha uwo mwitsa aturongora, araduha uwo mwitsa abana natwe ibihe bidashira. Niko ijambo ry'Imana ryavuze, ibihe bidashira. Ni kuvuga uwo mwitsa umufise mu bugingo bwawe, ufise uwo mpwemu yera mu buzima bwawe, arakurongora. Usigara atari we wirongora, usigara ari we akuja imbere muri vyose, usigara ari we akubwira ivyo uvuga, usigara ari we akurongora mu vyo ukora, usigara ari we akurongora aho ugendera, usigara ari we akurongora mu bugenderamo, kubera umwitsa niwe akubonera kure, akabona ko aho hantu ugira ugendere, iyo nzira ugira ucemo, iyo nzira ntihimbara Imana, akaguhindukiza, akakwereka aho ugendera, akakwereka ico ukora, akakwereka aho ivyo ukora, uko wifata. Haleluya. Uyu mwitsa rero tumuronka iyo twagendeye mu vyagezwe bw'Imana, tumuronka iyo twakiriye kagakiza. Ako gakiza nako tumaze kukakira, tukagendera mu vyagezwe vy'Imana, muri ico gihe twese Yesu ko tumukunda, tumukunze naho aca turungikira mpwemu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Urumva ni ibintu vy'uruhererekane, niko bivuga mu Kirundi, ni ibintu bigenda bikurikirana. Ugira iki ukaronka ishimwe cyane kandi dushoboze. Ngo niwe mpwemu w'ukuri, ngo wabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Imana ishimwe. Ngo niwe mpwemu w'ukuri, mpwemu yera aturongorera mu nzira z'ukuri. Haleluya. Aturongorera mu nzira z'ukuri. Wibuke ko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ngo ntawuja kwa data atamushikanye. Nimba ijambo ry'Imana rivuga gutyo onye, tukaba dufise mpwemu w'ukuri muri twebwe, niwe aturongorera muri iyo nzira y'ukuri, muri iyo nzira itujana mu bugingo, muri iyo nzira izodushikana kwa data mw'ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kubera ko uvyemera utavyemera, inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Hariho ubundi buzima budashira. Ni kuvuga wowe uko witunganije muri ubu buzima bizoguha ubuzima budashira. Ariko nutagendera mu buzima ngaha mw'isi bwo kwizera umwami Yesu no kumugira umwami nk'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo akubere iyo nzira igushikana mu buzima ubugingo budashira, uzoja mu mahonero ibihe bidashira. Imana idushoboze cyane gose. Ngo niwe mpwemu w'ukuri, ngo wabisi badashobora kwakira. Ngaha Yesu ariko aravuga ngo abisi, aba ariko avuga abataramwizera, abataramwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abo ngo ntibashobora kugira mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana umugira wakiriye Kristo, mpwemu w'Imana umugira wamugize umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, niho wakira mpwemu w'Imana. Ariko ngo abataramwakira ngo ntibamuzi, ngo ntibamubona, ntibamenya, ntibazi ivy'uwo mpwemu yera, kubera baracirongora, ntibarongorwa na mpwemu w'Imana, baracakora ivyo bashaka, baracavuga uko bashaka, baracagenda uko bashaka, kubera ko nta kibagera muri bo. Ariko iyo ufise mpwemu w'Imana mu bugingo bwawe, arakugera, uba ufise ikikugera muri wewe, uba ufise uwukurongora, urakosha akakubwira ati aha wakosheje, saba ikigongo, ugasaba ikigongo Imana, canke ugasaba ikigongo umuntu, ukaba wakosheje mpwemu yera akakubuza amahoro, ukaba wagiriye ikosa umuntu mwene data, mpwemu yera akakubuza amahoro, ukamusaba ikigongo, kubera ko niwe akugera, niwe akwereka yuko wakosheje, niwe akwereka aho ukwiye gutunganya, niwe akwereka inzira y'ukuri ukwiye kugenderamo. Ariko ubu udafise uwo mpwemu yera arirongora, agenda uko ashaka, avuga uko ashaka, akora ivyo ashaka. Uwo rero nakaga kuri we. Yesu yavuze ngo abo onye ntibamuzi kandi ntibaramwakira, ntibamufise mu bugingo bwabo. Ngo ariko mwebwe mwamwizeye, mwebwe mwamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, mwebwe muramuzi, ngo kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Ni amahirwe yo kwakira mpwemu w'Imana no kumenya Kristo, no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana idushoboze, tuzobibandanya. Mpwemu w'Imana ni teme ndende cyane, ni inyigisho twomara kwigihe kirekire. Uno munsi nashatse gucisha kwaka anye kuko turiko tuvuga mu gakiza, turiko turavuga ama benefits dukura mu gakiza, inyungu dukura mu gakiza. Mpwemu w'Imana arimo muri vyo, ariko yakigwa n'abamwakiriye, yakigwa n'abamwizeye. Imana idushoboze cyane. Yaraye amajambo y'uno munsi. Imana ibagirire neza, ndongeye kubifuriza indwi nziza, mubandanye mugubwa neza. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwi nziza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.